iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, mwabonye butandukana. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, ni Aloyizi Bigirimana yabagezaho. Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe muteze amatwi. Tuyahere kuyavugwa mu karere ka Afrika y'Uburengero. Muri Mali, igisasu catezwe mw'ibarabara cishe abantu 9 bari mu modokari hagati mu gihugu ejo ku munsi wa kane. Igipolisi cavuze ko ico gisasu catezwe n'abajihadiste. Amakuru ava mu bajejwe umutekano avuga ko iyo bisi yaturikijwe n'igisasu igeze kw'ibarabara riri hagati y'ibisagara vya Bandiagara na Gundaka mu gace ka Mopti inyuma gato ya saa sita. Musa Husseini wo mwishirahamwe y'ugwaruka muri ico gisagara ca Bandiagara yavuze ko batwaye ibiziga 9 mu bitaro kandi ko hoba hari n'abandi bafuye. Umupolisi wa Mali atashatse ko izina ryiwe rimenyekana we yatanze igitigiri c'abashika 10 bafuye n'abandi benshi bakomeretse. Ibisasu bitezwe mu kuzimu biri mu bigwanisha abajihadiste bahisemo gukoresha. Bishobora guturitswa n'ikibiciye ko canke bigaturitswa n'umuntu ari kure. Raporo yasowe n'umugwi wa ONU muri Mali MINUSMA yasanze gushika ku itariki ya 31 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka ibisasu bihambwa mu kuzimu bimaze kwica abantu 72 muri Mali. Benshi muri bo ni abasirikare ariko ica kane ni abasivile. Muri ako karere nyene mu bijanye n'ibitero vy'iterabwoba, igisirikare ca Benin cavuze ko caburijemwo igitero c'iterabwoba mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu, kivuga ko cishe abantu 8 bitwaje inkoho bakekwa kuba bari baturutse mu bihugu bibanyi Burkina Faso na Niger. Umuvugizi w'igisirikare Ebeneza Homfoga yavuze ko mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatatu abakora iterabwoba bagerageje kwinjira mu gisagara ca Materi aho bari batumbereye kugaba igitero. Yavuze ko baguye mu bajejwe umutekano batabizi baca biturikiriza ku gisasu bagira batege baca bagerageza gutera ikirindiro c'abasirikare ba Benin cari muri ako karere ariko baciye babivuna. Uwo mutegetsi yavuze ko abakora iterabwoba 8 bicwe kandi n'ibikoresho byabo bikomeye byafashwe. Leta ya Benin yaremeye mu kwezi kwa gatanu ko aburaruko bw'ico gihugu bwagabwemwo ibitero 200 n'imihari yitwaje ibigwanisho ariko ntiyakoresheje ijambo abajihadiste. Mu gisata c'abimukira 18 barasize ubuzima mu mazi igihe ubwato barimwo berekeza ku mugabane wa Buraya bwagira ibibazo vy'imoteri hamwe n'imifunda myinshi mw'ibahari. Umunyasomaliya yashoboye kurokoka Mustafa Farah yabwiye ijwi rya Amerika ko abimukira hafi 50 bari mu bwato bwari bupakiye birenze urugero. Bwahagurutse buva mu gisagara ca Izmir ni muri Turukiya ku nkengera z'ibahari Aegean ku itariki ya 5 berekeza mu Bugiriki. Bamwe mu barokotse hamwe n'ibiziga by'abanyesomaliya bafuye baciye bajanywa imitirene ku mugwa mukuru w'izinga rya Lesbos. Farah yavuze ko umwana umwe w'umuhungu hamwe n'abagore 17 bahasize ubuzima, abantu 30 bagizwe n'abagabo 13 hamwe n'abagore 17 bararokoka. Benshi mu bimukira baja mu Bugiriki baja mu Bugiriki bavuye muri Turukiya ariko baba bafasha kujabuka barahinduye amayira bafata inzira zigoye. Abimukira bashobora no gusigamwa ubuzima mu guhunga umukwabu ukomeye cyane yambera mu mazi ku ruhande rw'Ubugiriki.
mu karere ka Aziya naho Korea y'Epfo yavuze ko Korea ya ruguru yateye misile yo mu bwoko bwa balistike iyerekeza mu mazi yayo yo mu gace k'ubuseruko. Umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto muri Korea y'Epfo avuga ko iyo misile yatewe mu mutwenzi wo kuri uyu wa gatanu, ariko nta makuru arenzayo yatanze. Uyu mutegetsi mu gisirikare yavuze ko Korea ya ruguru yaguruye indege mu ijoro ryo kuwa kane no mu gatondo ko kuri wa gatanu hafi y'urubibe ibyo bihugu bihana kandi bifa. Ibi byatumye Korea y'Epfo nayo irungika mu kirere indege z'intambara. Igisirikare cya Korea ya ruguru cyarasohoye naco itangazo ryagiriza Korea y'Epfo kurasa ibisasu hafi amasaha 10 hafi y'urubibe ku munsi wa kane. Dusubiye ku mugabane wa Afrika, umugwi ugwanya ubutegetsi ukorera mu ntara ya Nuba Mountains ni muri Sudani, mufunyafunyo witwa SPLMN warashikirije abategetsi ba Sudani abanyororo 9 ejo ku munsi wa kane mu bishobora guha amahirwe kurushiriza impande zompi ku bijanye no gushika ku masezerano ya nyuma nta banduka y'amahoro. Abo bantu 9 bashikirijwe ambasaderi wa Sudani muri Sudani yo mu manuko Jamal Malik ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba. Bafashwe mu kwezi guheze inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye kwabereye mu ntara ya South Kordofan muri Sudani nyene. Aloyizi Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti banywanyi mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ejo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku barwayi b'amaso. U Rwanda rwawijihije n'igikorwa cyo kubaga abarwaye ishaza ryo mu jisho. Uyu murwayi twamuteye ikinya cyo ku jisho gusa, ubu muramukije yagusubiza arumva nta kibazo, n'ijisho ryonyine ritababara. Muganga Mutangana Francis ni impuguke mu kuvura indwara z'amaso no kuyabaga, akora mu bitaro bya Masaka i Kigali. Leta y'u Burundi irasaba Loni gushyigikira umugambi w'iterambere ry'igihugu 2018-2027. Naho muri aya makuru kandi turavuga no ku bibazo byugarije abagendana ubumuga batuye mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania. Aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane, rero mugume hafi aho. Mu Rwanda mu bitaro bya Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ejo habaye igikorwa cyo kubaga abarwaye ishaza ryo mu jisho. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Igikorwa cyabaye mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kwita ku burwayi bw'amaso, ukaba wabereye ku bitaro bya Masaka. Uyu murwayi twamuteye ikinya cyo ku jisho gusa, ubu muramukije yagusubiza arumva nta kibazo, n'ijisho ryonyine ritababara. Aha ni mu cyumba babagiramo abarwayi. Turi kumwe na muganga Mutangana Francis, impuguke mu kuvura indwara z'amaso no kuyabaga. Kugera muri iki cyumba byagusabaga kubanza gusiga byose hanze no kuguha ibikoresho byabo bisukuye kugira ngo hatagira mikorobi zaturuka hanze zikazanwa muri icyo cyumba. Umurwayi yabaga akurikiranwa n'abaganga barenze 5, buri wese afite icyo ashinzwe. Byari ibyishimo ku bakecuru n'abasaza bari baje kwibagisha ishaza, kuko bavuga ko bongeye kubona nyuma y'igihe bari baratakaje icyizere cyo kongera kuzarora. Baza kungeraho basanga amaso yanjye ngo yarandenze, barambaga, ntarebaga, mpuzagurika, ngenda nsekura inzu, nateranye ntabire gusa. Rwose Mana ishobora byose, abantu ndabashimiye mu izina rya Yesu. Nivuje amaso kuva mu kwezi kwa mbere, mbese no gusoma Bibiliya byamaze kunanira, ariko ubu ngubu ndabona amaso atangiye guhumuka. Nanyamaranye igihe kinini
ijisho rimwe bararibaze ejo, ubu bagiye kubaga irindi. Urimo kureba ibyo babaze ejo? Ndiho ndareba nta kibazo. Ni ibyishimo rwose. Muganga Mutangana yasobanuye ko indwara y'ishaza iza mu za mbere mu zibasira amaso. Yumvikanishije ko bitoroshye kuyirinda kuko yibasira abantu bakuze bari hejuru y'imyaka 50. Avuga ko icyakora kimwe ari kwisuzumisha kenshi iyo utangiye kugera mu zabukuru. Ubundi ikibazo cy'ishaza ni ikibazo gihangayikishije ku isi yose kubera ko nka 80% y'ubuhumyi buterwa n'ishaza, kandi ishaza rikaba ari uburwayi buvurwa bugakira. Noneho hari impamvu nyinshi zituma ari bwa mbere ku isi butera ubuhumyi, cyane cyane mu kubona ubuvuzi. Akenshi usanga ariho ruzingiye, ariko ni uburwayi bugusaba kujya kwa muganga ukisuzumisha iyo ugeze muri iyo myaka kugira ngo bigaragare. Kugeza ubu mu Rwanda haracyari ikibazo cy'ubuke bw'abavura indwara z'amaso, ko muri miliyoni zirenga 12 z'abanyarwanda hari abaganga 20 bavura amaso gusa. Muri abo ababasha kubaga ijisho ni barenga 12. Biteye ikibazo kuko abarwayi b'amaso akenshi bivuza ku bigo nderabuzima bakazagera ku nzobere, rimwe na rimwe amaso yabo yararangije gupfa burundu. Aba bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaje ko bitoroshye kugera ku mpuguke zivura amaso. Banje kujya nivuza muri centre de santé bakamuduti bakanyandikira imiti nkashyiramo ntibigire icyo bimara. Yewe nayo mbimaranye iminsi, ibyo rero nkumva nyine ngewe nuko ndwaye diabete, niyo mpamvu nkumva ko ari ikibazo cy'uburwayi bisanzwe. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu bitaro byose byo mu Rwanda hashyizweho ishami rishinzwe gusuzuma amaso kugira ngo ubuvuzi bw'amaso bugere kuri bose. Gusa abaganga bize ibyo kuvura amaso bo ntibaboneka hose. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2015 bugaragaza ko mu bantu barengeje imyaka 50, 1% aba afite ubuhumyi, 84 by'ubwo buhumyi bugaterwa n'indwara z'amaso zivurwa zigakira, nabo 4% ntibabone neza. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Leta irasaba amashami y'umuryango w'abibumbye Loni akorera mu gihugu gushyigikira umugambi w'iterambere yashyizeho w'imyaka 10 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2027. Loni nayo irasaba Burundi kuvugurura imikorere yayo mu rwego rero rw'iterambere. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru irambuye. Byashikirijwe mu nama abaserukira ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu bagiranye kuri uyu wa gatatu n'abaserukira ibisata bikukira ishirahamwe mpuzamakungu mu gihugu c'u Burundi. Bimwe mu byo baganiriye byari bishimikiye ku migambi nyamukuru Uburundi bushira imbere mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu hisunzwe umugambi w'iterambere ry'igihugu Burundi bwihaye guhera mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Ambasaderi Isayi Kubwayo, umuyobozi mukuru ajejwe imigenderanire n'amakungu, yasabye abo bafasha mu migambi y'iterambere ry'igihugu bo mu bisata bya ONU kwisunga iyo migambi igihugu cashize imbere. Kuko muri iri terambere turiko turakora, Uburundi bugomba kuba igihugu kizamutse giteye imbere mu bihumbi 2040, aho kiba igihugu kiri muri ibi biri hagati na hagati y'ibikiri mu nzira y'iterambere n'ibyamaze bihugu bya rutura. Ibyo byose rero tukabishira ku mushinge w'iri terambere ry'Uburundi ari wo mugambi watangwe muri 2018 gushika muri 2024. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu bumenyesha ko Burundi bukeneye kwifatanya no gukorana n'abasanzwe bafasha mu migambi y'iterambere kugira ngo bubashe gushika kwihangiro bwihaye mu gushira hamwe inguvu n'ibyiyumviro. Ambasaderi Isayi Kubwayo nanone kugira aho tubashike rero turisunga imigambi ya ONU ariyo izoshika mu bihumbi 2030 bita ODD. Turisunga umugambi w'ubumwe bwa Afrika, arico gituma tubabwira tuti dukorere hamwe twebwe aho dushitse naha mugo tugomba gushika hariya. Nico tubasaba ko dushira hamwe inguvu, imigambi, ivyiyumviro n'imbono cane. Amashirahamwe akurikiranira hafi bijanye n'ubutunzi hamwe na politike mu Burundi asaba leta y'u Burundi kugwiza abahinga mu bisata byose bigize inzego z'igihugu kuko ari ryo shimikiro ryo kumenya ibyo kogwa hamwe n'ubuhinga bwokoreshwa kugira ngo Burundi bushike ku iterambere
rirambye kandi ridakumira. Umwe muri abo Dieudonne Bashirahishize mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika uku niko abisigura. Urwaruka mu Burundi bafise ibice bigera 60% by'abanyagihugu babahamagarira gutambuka neza gisirikare aho kubahimiririza ku bikorwa. Ikindi kigira kabiri bizosaba yuko mu bintu bijanye no gutunganya ubutunzi bwa leta hajamwo haranduranwa n'imizi ukudahana. Abarundi bari biteze yuko mu ntara y'umukuru w'igihugu shikiriza ko haza leta y'abahinga. Turizeye rero yuko umukuru w'igihugu niyo abashaka koko guhindura hanyuma agafata ingingo zishobora gutuma ubutunzi buzamuka. Kugira ngo intumbero y'umugambi w'iterambere Burundi bwihaye ugegweho, Uburundi busabwa guhindura ingendo no gutunganya neza ibisata bikeneye gutezwa imbere, kwiyumvira neza ahava uburyo bwo gutunganya iyo migambi hamwe no gutsimbataza inzego zo gutunganya no gukurikiranira hafi iyo migambi. Ibyo bikaba byashikirijwe n'abari mu bisata bikukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi na ONU bibandanya inzira nziza inyuma y'aho ubumwe bwa Buraya bukuriye ibihano by'ubutunzi ku Burundi. Muri uwo mugambi wa leta y'u Burundi wo guhera mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027 ibisata bikeneye gushigwamwo inguvu mu kubiteza imbere harimo uburimyi, ubworozi, igisata c'ubutare, akazi mu gwaruka no guteza imbere ibya tekinoloji muri rusangi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet wa@radio-yacu.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Tujye muri Tanzania mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu na Nduta. Noneho duhamagare umunyamakuru wacu James Jovin atubwire ibibazo bikomeye byugarije abagendana ubumuga n'abatishoboye bazituyemo. Bagaheza bakaza baraduha duke twifashanya kujya gutya ntidupfe, bakaduha intica ntikize. Inkambi ya Nduta ituyemwo abagendana ubumuga n'abatishoboye barenga gato 8,500. Ibitigiri bitangwa na ASER. Nyarugusu abarizwamwo abarenga gato 7,800. Hafi igice cyabo nibo baronswa imfashanyo zibayabaye. Ibyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo. Kuva leta ya Tanzania igabishije amashirahamwe gutanga imfashanyo z'intica ntikize mu ntumbero yo gutahukana impunzi zose, ibintu byarahindutse cyane. Naho amashirahamwe ku bwayo avuga ko azoguma ku ruhande rw'impunzi, ariko imfashanyo zaragabanutse ugereranije no mu kahise. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika basaba amashirahamwe agenewe gufasha impunzi kwitaho cyane abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abatishoboye kugira babeho neza ubuzima bwo mu buhungiro mu gihe cyo bahunze kitarakemuka, kugira batahe mu gihugu cy'amavuko. Baze barungura imfashanyo turabe yuko twobaho. Aya majwi yacu kugene ameze n'ukugene bimeze n'ukugene bohindura kugira gutya ngo abo baza baratunyonyeza batwiba babireke. Ajewe urazi ko sanzwe ndi kimuga gikomeye, mvyimba amagara, abona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru ntaco nihereza na kimwe. None amashirahamwe yoraba ko turi bimuga akazaradufasha. Ukurya urabona turya nabi, amagara nayo y'ubuzima nayo agenda ameze nabi. Mugongo sibisi ubuvyimbe mbona buguma buvyimba mu maboko, none ubumva ngaho ubuzima dufise hano n'ubaye. Ibiribwa byo mu bwoko bumwe kandi bidahagije baronswa, bamwe ntibibakundira, iyo babiriye baracibwamwo. Kubw'iyo mpamvu bisaba yuko bigurira ibyo gukabukanya. Ukutagira amafaranga n'iyugarwa ry'amasoko mato mato naco n'ikibazo nyamukuru. Minsi yose impunzi zironswa bushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa. Nkaha bagize gutya ngo baduha imfashanyo yo kugira gutya ngo ingwinja tujya, baduha ibyo kugira gutya ngo babadirishe n'ubwo bushaza cyangwa ubwo bugari byose bagaca bakatisha bagaca batwara. Ahubwo tubayeho nabi mu batamakazi izonge z'ubushaza yatugora rwose, ni nko kubaza ubushaza bukoboyeho oyakweye. Bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage, none ntiturya uduharagi, nta gatoke turya, nta kumbati turya, ubwo bugari nabwo bwaratwankiye bamwe jewe ivyo mbona nasaba vyari ivyo.
harashize hafi amezi 5 kuva umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania Sudi Makibasi agabishije amashirahamwe ku kibazo cyo gutanga imfashanyo z'intica ntikize mu ntumbero yo guhasha impunzi kugira zitahuke ku bwinshi n'icyo zahunze ku bwazo zibona ko kitarakemuka. Lakini kwa sasa naona haya kuambia WFP ongeza chakula. Ariko ubu ndumva isoni yo kubwira PAMU ati nimwongereze ifungurwa. UNHCR wakuletea shati na suruali. Ati yuwe nikuzanire shati n'ipantaro. Wakuletea masufuria ya kupikia na mikeka. Ati yuwe nikuzanire safuria yo guteka mo n'ikirago cyo kuryamako. Na mablanketi. Hamwe n'uburesa bwo kwifuka. Hawatanielewa. Nibatontaho. Hawatatudharau. Kubw'iyo mpamvu abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abatishoboye batuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu batera kamo leta ya Tanzania yabakiriye HCR hamwe n'amashirahamwe yagenewe gutanga izo mfashanyo gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, kubitaho cyane no kudasobanura mu gitanga imfashanyo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika. Noneho tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba i Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umutegarugori w'imyaka 46 yabyariye rimwe abana 5 batarageza igihe cyo kuvuka, bari bafite amezi 7 gusa, bahise bitaba Imana kubera kutitabwaho kwa muganga. Uyu mubyeyi w'abana 11 waracyari mu bitaro bya Ngungu. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije Depite Jean Bosco Sebishimbo wo mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu ya ruguru uko byagenze. Gahinda dufite nuko abo bana bose uko ari 5 nyuma y'amasaha 2 bakigera ku butaka, mbese bahise bose bava mu mubiri barapfa. None byagenze gute kugira ngo umubyeyi atwite kugera ku mezi 7 hanyuma ntashobore gutabarwa mu gihe? Ako niko gahinda n'ubundi dufite buri munsi, kuko urasanga ko ibitaro byacu biba nko mu byaro mu giturage, urasanga bitagira ibyangombwa byose ku buryo baba baramaze kuvumbura cyangwa se bakamenya ko koko uwo mubyeyi twite abana 5 kugira ngo bamwohereze nko kuri Goma cyangwa se mu bindi bitaro bifite ubushobozi kugira ngo abo bana babashe kurokoka. Ariko abaganga baho ngaho Ngungu babashije kumwakira muri ziriya za consultation prenatale, kuriya bipima ababyeyi bakora batarabyara, bo bahita bakeka ko ari abana 2 gusa twite kubera ko nta cyuma cya ecography bari bafite. Basi ubwo umubyeyi aragenda nawe ntiyongera kugaruka, akora consultation rimwe gusa ntiyasubirayo. Amezi 7 gageze rero abana baravuka nyuma y'amasaha 2 kubera ko n'akarere katagira na kuveze. Kiriya cyuma cyagombye kubaho ubushuhe, bakagumana ubushuhe bwo mu nda kugira ngo babeho. Basi ubwo abana rero bahita badukika gutyo. Ako niko kababaro dufite iyo tubona uko leta yacu Kinshasa yifashe, amafaranga abaturage batanga, imisoro batanga, byose bikaririrwa Kinshasa, kandi igihugu kirushijeho gupfa n'abaturage bakenye byinshi cyane kabisa. Ako niko kababaro dufite. None aho mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru ubuvuzi bwifashe gute muri ako karere? Ubuvuzi ingorane nkweretse n'izo ngizo. Urasanga ko mbese abavura bo ubwabo nta mishahara bafite itubutse. Nyamara iyo wumva ngo depute national, depute w'Kinshasa muri Kongo ngo niwe uri guhembwa amafaranga gatangaje isi ku buryo arusha n'umudepite wa Amerika guhembwa. Ugasanga rero icyo kintu kirababaje cyane. Abantu bagombye kuvugira rubanda kugira ngo leta irusheho kohereza umutungo wo gukemura ibibazo by'abaturage, ibitaro byiza, amashuri yubakwe ku bwinshi. Urabizi kuva umukuru w'igihugu yavuga ngo abana bigira ubuntu babaye benshi, ariko nta mashuri ariho. Donc ugasanga ko mbese imiyoborere ya Kinshasa
kuyobora umutungo w'iki gihugu kugira ngo usangire benshi usanga ari ingorane zikomeye cyane. None se uwo mubyeyi wibarutse abana 5 bagahita bitaba Imana, urambwira ko ari mu bitaro aho ngaho Ingungu, muramufasha iki kugira ngo mumwondore? Buri wese agafashanya afite ari kukamugezaho. Urabizi abaturage bacu bagira urugwiro, ni ukuvuga benshi batangiye kumusura, ariko natwe tukaba twagerageje kwandika no gukomanga ku miryango hirya no hino y'abaterankunga kugira ngo turebe ko kiriya cyuma cya ekogarafi ndetse na kuveze hariya byaboneka, nubwo nabwo tutagira amashanyarazi kuko n'umuriro nawo ni wa ngombwa kugira ngo ibyo byuma bikore. Tukaba rero twatangiye gukubita ku miryango yose, hari MSF Belgique twarebye, MSF Hollande ndetse na guverineri w'intara, twandikiye na minisitiri w'igihugu w'ubuzima. Turakeka ko wenda hari ubwo ibyo byatanga igisubizo aho Ingungu, nubwo gusubiza ikibazo Ingungu n'ahandi henshi muri Masisi cyane no mu byaro byose bya Nord Kivu n'igihugu cyose hafite ubukene nk'ubwo. Depute Jean Bosco Sebishimbo, ngushimiye aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika utabariza uwo mubyeyi w'Ingungu. Murakoze namwe. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nshuti banywanyi muduteze amatwi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Mbararikire rero ikiganiro Iwanyu mu Ntara guhera saa 7 na cya kiganiro cyanyu Murisanga nk'uko mubizi gihera saa 11. Ntimuze gucikwa rero. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.